naho niyumvira rwose ko ndiko nkorera igihugu canje benshi ntibantahuye abandi nabo bakagomba kunyambika ibara ivyo ntaco vyari bitwaye iyo babigirira jenyene ariko rero babigiriye n'abandi barundi bene wacu muzotubonera mu vyo dukora kandi nimwanezerwa natwe tuzoba duhimbawe. Jewe nitwa Roland Rugero nk'umwe mu rwaruka rw'u Burundi hariho bimwe ntaramenya neza kuvyerekeye kahise k'igihugu cacu narumvise kenshi bavuga ko Rwagasore ari incungu y'u Burundi ariko mu vy'ukuri nta vyinshi ndamuzi ko ico nzi nuko yari umuganwa umwana w'umwami akaba n'umugenzi wa Nyerere na Rumomba nzi kandi ko yapfuye kugira twidegemvye yagandaguwe hasigaye amezi 8 gusa ngo Burundi bwikukire yatanze ubuzima bwiwe yigura Burundi. Benshi muri twebwe ugwaruka tuzi ishusho yiwe yonyene nayo nyene ntihinduka. Dukora gute urabona bon nipfuje kumenya gusumba naratembereye mu gihugu ndabonana n'abagendaye na Rwagasore ndabumviriza ku bwa Rosa Paul mushikiwe ivyiyumviro n'inkumbu bitangurira ku kirimba c'umwami Gitega. Mu buto bwiwe ndamwibuka cyane ingene twakina yarakunda kungwanirira cyane abantu barankiritika bakavuga ngo ndi mu mureke ni byinshi nomwibukirako. Ndahibuka hari akayira keza si nkaka korutire y'amasederi akase neza ngaha turi n'inzu ya Mwambutsa Kate ariwe se wa Rwagasore na se wanje na Ntare na Regina yongene habaye habimungwa ikindi cariho hariho amasara abiri ngaha no ngaha. Jena buse muri 31 n'abavuka 32 twese twavukiye Muramvya twahuriye mu bukeyi bwa mbere dutanguye ishuri kubabikira yari yifashe nk'umwana w'umurundi asanzwe muga yari yambaye neza kuturusha yari yambaye ibirato vyiza n'ibutura nziza n'amaburetere meza twebwe twambaye akabutura gatoya n'agashimizi kawe baguhaye nawe wenyene. Hariya hari igikoni niho batekera ndibuka iyi ngazi ngene nawe ndayikinira ko tukashunguruka. Muke hari ababikira bakara barafise mbere idundu pulaye ikizu kinini yakibamwo inkoko za rusake nini umwana agize ikintu bashaka kumuhana bamushyira muri iyo dundu na Rwagasore rero nawe yagiye muri iyo dundu nyene. Abasore baramugiriye nabi cyane abapadiri bamukubita ikani na Montpellier yari yabahaye agakoni ngo niyagira nabi muramukubita yashaka kumuguru aba umugabo. Iyo ndo yose Rwagasore nivyo nakubwiye ni se yamureze neza. Icyumba cya Rwagasore cari iki yagiye mu kiruhuko yarazaniye impuzu abana bagenzi biwe yarasaba se wiwe ati hariho umwana atafise impuzu uramumpa ndamushira yamye afise urukundo kuva ari hasi.
ndazi co kimwe n'abandi barundi bose ko Burundi bwatwagwa n'ababirigi ariko sintahura neza imigenderanire yari hagati y'abakoloni n'umwami hamwe n'umuganwa gwa gasore canke mbere n'abandi barundi bose none babana gute hariho gukumirana barasangira ubutegetsi canke barakumirana none ninde yaramuswe igihugu koko Le Rwanda-Urundi est un territoire sous tutelle placé par d'abord la SDN. Burundi n'u Rwanda cari igihugu kimwe gitwarwa n'ububirigi mugabo kagitwara mu kibanza c'ishiramwe ry'ibihugu bita SDN. Et donc théoriquement l'ONU avait le contrôle mais le délégué nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose ububirigi bwatwara Burundi n'u Rwanda ku bubasha bw'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Nico bita intwaro ya tutelle. Hariho rero icegera c'utwara Burundi n'u Rwanda ariwe yitwa Jean-Paul Aroy. de la vie politique de Rwagasore. Pendant cette année, j'ai vécu à un très bon poste. Mu kiringo c'imyaka indwi nari ahantu hatuma nshobora kubona ivyabera mu bihugu bibiri vyiza cane. Igihe natangura kurongora intara ya Rwanda Burundi yari kenye cane. Igitigiri c'abantu cari kinini kandi atanu ubutunzi gifise. Ku bwanje rero igikorwa nyamukuru c'intwaro y'ababirigi cari gihagaze ku guteza imbere iyo ntara mu vy'ubutunzi kurusha ivya politike. Kuko umuzungu yarakubwira ngo makake kuca umurundi wese ari kuca ari karakora yari makake hariho bijya byo gutwara ngo ibintu by'iposho ibomani ibyo byose byagenda kugukandamiza abantu kuko hari abantu bitwa barongozi umurongozi ajakigisha ati ejo ni gutwara iposho ibomani ujya tabirose yaca kubitwa ikimoko nta murundi n'umwe yari afise commerce nta murundi n'umwe yagira importation cyangwa exportation nta murundi n'umwe yoshoboye kugira ngo ade gusaba agafaranga muri banki byari interevye ufatire mbere mu gihumbi kimwe n'amajana 925 ababiri yamaze gushika ngaha mu mwaka ndakubariye barahinduye ibintu byinshi cyane mu byerekeye intwaro ku buryo umwami yacitse umuntu muto cyangwa bamugize umuntu muto cyane ndiko ndagenda ngaha muri ibi bisigariya mbona umenga nta cerekana intwaro y'ababirigi y'ico gihe mbega none niki coba caratumye haruwa canke intwaro y'ababirigi basigariza umwami mwambutse ubutegetsi ku bintu bimwe bimwe mbere vyaranditswe ko batumye na Rwagasore ashobora kwiga amashuri akomeye mbega abo bariko baramutegurira gutwara igihugu ahumva yavuye ngaha acagenda muri groupe scolaire d'Astrida aho yizera heza section administrative ko yajamwe abana bakanwa n'abatware gusa ico gihe Rwagasore yiga ya Strida yari kumwe n'abandi b'abanyarwanda yari kumwe n'abandi barundi bitegura kuzova bafata igihugu mu ntoki ivyiyumviro vyaratembera uribuka mbere n'igihe Rwagasore agiye kwigira mu Bubirigi yagiye mu 52. C'est intéressant justement à propos de ces études de Rwagasore. Birazwi ko kuvyerekeye amashuri ya Rwagasore umwami mwambutse yari yaratanguye gusaba abirigi ko boreka umuhungu wiwe akaja kwiga Buraya. Il se retrouve une année à ce qu'on appelait hariho rero umwaka yamaze mu ishuri nkuru y'ivyerekeye gutwara intara zikukira ububirigi. Ishuri ryari mu gisagara citwa Anvers. Ariko yahiga atayumvamwo namba ivyo bigisha ntivyamuryohera na gato. Hanyuma rero arasaba kwiga ibijanye n'uburimi. Vers des cours d'agronomie. Quand Rwagasore arrive en Belgique, il est le deuxième universitaire. Alors igihe Rwagasore yashika mu Bubirigi, yari umunyeshuri agira kabiri agiye muri kaminuza Buraya kandi ari mu bihebeye Imana. Uwa mbere yari birori. Kandi muri ico gihe birori na Rwagasore baragendana cyane, mbere bari basangiye n'abagenzi. Avec qui il semble s'entendre très bien et avoir des compagnons de sortie communs. Icifuzo canje ca mbere no kumenya vyinshi byari bikenewe rero ko mva mu Burundi
ndiko ndagendagenda ndaba amahinguriro atandukanye. Muri make nifuza kumenya ivyogirira akamaro Burundi mu minsi iri imbere. Ko 56 ho namumenyeye mu Birigi. Naragiye kuraba donc aho yagira amashuri. Twaragiye kumva ku ma conference myinshi. Yarambwiye ati hari ama club, hari aba conferencier bamba bava mu France. Hari amajambo abantu baza kuvuga ivya independence y'ibihugu. Hari abantu baje kuvuga ingene iterambere ry'igihugu rimera. Ntugenda utabiravye. Hari abazungu baserukira abirabure, hari abirabure baseruka hariya baja muri ntuze muri parlement za hariya kandi bose bavuga independence. Rwagasore yize mu Bubirigi kuva mu 1952 gushika mu 1956 ariko nta rupapuro rw'umutsindo yigeze aronka. Ikibazo cyo mu ishuri y'ivy'intwaro yamvese cyaramunaniye, eka no muri kaminuza y'Louvain ntiyamenye. Ahubwo yaragendanye n'abantu b'imico mibi nka Van der Schlein kandi yaratanguye kwerekana ko agwanya intwaro y'Ababirigi. Igihe Rwagasore yatahuka mu Burundi yari akiri muto kundusha, yari afise imyaka 25 gusa. Ariko mu vyo banditse bavuga ko ikintu ca mbere yatanguye gusaba rezida w'umubirigi ari uko hoshigwaho ibwirizwa shingiro ry'umurundi. Aho rero yari afise imyaka 25 gusa. Biraboneka rero ko yari atanguye kugabisha intwaro ya gikoroni. Mu vy'ukuri gusaba ibwirizwa shingiro ntaho vyari bitaniye no gusaba kwikukira ku Burundi. Yazanye ivyiyumviro byo kubaka Burundi. Yaravuze ivyiyumviro ko agomba ko Burundi kwikukira. Nicyo cyabuza. Bakivuraya sanzi abantu bakinnye akagomba kubatera imbere. Acatanga kugirisha amakoperative mu masheferi yose. Ubwa mbere hadandaza abagreki n'abarabu. Nta Murundi yadandaza. Byose bashorera abahini n'abarabu. Rwagasore rero we agomba ko Abarundi nabo bamenya kudandaza. Ikawa yose bashorera kasi Abarundi. Mugabo Rwagasore yagira ati po namwe muzoza murayigura muhezi mushure muronka yiwaye. Abakurambere bavuga ko gushinga amakoperative wari umugambi wa Rwagasore wo guteza imbere ubutunzi bw'u Burundi. Ngaha mu Bwiza niho koperative ya mbere yatanguriye. Rwagasore a profité pour monter. Itegeko rishasha ryo mu 1956 ryatumye Rwagasore ashobora gushinga amakoperative adasa nayo tubona ubu. Amakoperative ya Rwagasore yari ayo mu minwe y'Abarundi kandi yarigenga. Ni ukuvuga ko Ababirigi atawubasha bari bayafiseko. Ni muri iyo nzira Rwagasore yashoboye kuronka imfashanyo z'Ababirigi bamwe bari bashigikiye ico ciyumviro c'amakoperative hamwe rero n'Abaswahili. Mais aussi des Swahili. Mirerekano Paul nawe n'umuntu yashikira abanyagihugu cane. Sinzi uciye nkarye Bugara murabona imboga zihagurishwa zirya. Ni Mirerekano yigishije abanyagihugu baharya Bugarama kurima imboga kugira bave mu bukene. Mirerekano nawe yari yaritangiye abanyagihugu, arico gituma yafashije cane umuganwa Rudoviko Rwagasore. Izo koperative zaciye zigira ingorane z'ubutunzi bidatevye. Rwagasore na bagenzi be baragerageje kumvisha ababaha amatwi ko mu vy'ukuri gucumbagira kwa amakoperative vyatewe n'abazungu hamwe n'intwaro y'Ababirigi. Koperative ya Rwagasore ntiyamaze igihe na gatoya kuko urumva we yazanye intuza abazungu bafasha muri izo koperative. Abo bazungu rero nabo kandi nibo banayisha kuko baciye bigira mu vyabo.
La faillite des coopératives, en réalité, c'est essentiellement parce que les coopérateurs... Icatumye ayo makoperative atembagara mu vy'ukuri nuko abanywanyi bayo baronswe ingurane batazisubiza. Mais au bout d'un moment, quand on fait confiance à 200 personnes qui n'ont pas remboursé leurs prêts, les comptes de la coopérative sont en mauvaise situation. Novuga nti abarundi ubwabo washaka nta nyungu nyinshi y'amafaranga yababo babonye. Muga biciza nuko Rwagasore ufatiye kuri amakoperative yarashoboye kumonta yashoboye gushiraho ico twokwita ideologie politique arongera agira naramenyana n'abantu baramwizigira inasize populaire yatumye vraiment yatumye n'ukuri umugambwe wiwe ucuje imbere. Iyi sanamu ya Julius Nyerere yamintera kwiyumvira uruhara yagize mu buzima bwa Rwagasore. Imbere yuko aba umukuru w'igihugu ca Tanzania yarasavye Rwagasore ko ibikorwa vy'amakoperative yobihindura akabiha intumbero y'umuhari wa politike. Mbega none Rwagasore yiyumvira politike gusa. Ariko rero ntugire ngo hariho kinini naronse kubijanye n'ubuzima bwiwe bwite. Amasanamu niyo yonyene asigaye kandi amwerekana uko tutamumenyereye. Bavyakira nabi cane. N'abashingantahe b'umuryango aba onkre baki baramubujije ubwo bwoko nta na rimwe babusabamo ko kandi ukaramuka umutwaye ntuzoba umwami urazi ico yabishuye mbega ninde yababwiye ko ushaka kuba umwami kucyo nyine bagira mariage. Kuba Rwagasore yarubakanye na Maria Rosa Ntamikevye umwigeme w'umuhutukazi vyahinduye vyinshi mu bijanye n'inge nabo mu nda y'ingoma batunganya ivyingo zabo. Uretse amajambo atandukanye abantu bavuga kuri urwo rugo, kubganje nibaza ko ivyo Rwagasore yakoze vyerekana ko yavuga ubumwe abukuye ku mutima. Biranashoboka ko woba wari umukenyuro wa politike nk'uko bivugwa, ariko kuri jewe nibaza ko urukundo ari rwo rwamuteye gufata iyo ngingo. arandikira ibaruwa rezida amusaba yuko yokwemera tukagira umugambwe Unité pour le Progrès National, donc iprona abadasigana. Ivyo rezida rate baravyemera, vyemeye rero turatangura kugira propagande. Rwagasore amaze gushinga urugo rwiwe vya politike ntiyabihevye. Yarabandanyije ashira hamwe imihari itandukanye nka Unaru, hanyuma yanashinga umugambwe y'iprona. Ingoro ya mbere y'uwo mugambwe yayishize mu Buyenzi, imwe mu makomine yo mu gisagara bamwe abantu babaye kandi benshi. Aho niho mbona bimwe mu bikorwa vya Rwagasore, kuko ngaha muri iyi nzu niho yashoboye gukoraniriza ingufu z'abashigikiye umugambi wiwe wo kuyikukira. Iyi nzu ubu nibicuka, umuhungu w'umwe mu baswahili bakorana na Rwagasore ayibamwe. Hodi hapa. Hapa ni kwa mzee Bichuka. Ndio hapa. Ule mlango tulifunga. Ule mlango wakati tunatumia. Ndio Rwagasore alikuwa anapita. Kule tuliweka mlango tukageuzia hapa. Lakini hapa palikuwa mire. Buyenzi niyo hari biro bikuru bya iprona mu Burundi buzima. Kwa Sarumu Bichuka. Kuri iryo gorofa. Mu Burundi nta na hamwe yasize. Nta na hamwe yasize. Naho bamubwira ngo urya ni chef yanga iprona yajyayo. Yahura n'utwana dutoya akatugereka intoki zitatu. Urumva. Imana umwami u Burundi.
yashinze iprona kugira ngo uburundi bwikukire twese twikukire abahutu abatutsi abatwa abaganwa umwami n'abandi bose baba ngaha nta kindi yagomba kuba umudasigana nk'abandi akaba ari we yawutanguje kandi akaba ari we awuha amategeko ku by'ukuri nta nkeka umugambwe wa Rwagasore w'iprona ni Rwagasore nta nkeka n'imwe ihari gusa Rwagasore yabona kure yagira ati jewe ndi conseiller general jewe nababwiriye nabagira inama. Rwagasore il est pas tout seul. Rwagasore ntiyagwanye wenyine urwo rugamba rwa politike. Kuba ari ukwihenda hamwe yofatwa nk'umuntu yakora wenyine agashobora kubitunganya byose hanyuma abandi nabo bakaba barabamugendanira gusa. Oya. Hariho n'abandi baterera ivyiyumviro kandi bifuza nabo nyene kwikukira. Ivyari ko biraba vyarateye uruhagarara abakoroni. Niho rero baca batangura kugira iciyumviro gihambaye cyo kugira Rwagasore umutware. Yamara intumbero yabo nyakuri kwari ukumuha intara atwara hanyuma bigatuma ava mu gisagara aho ivyiyumviro vyo kurwanya intwaro ya gikoroni vyari bigwiriye kandi kwari no kugira ngo bamutandukanye n'abaswahili bakunda kugendana. Ibutanyerera abantu baho bambwiye ko ibi biti bitatu ari inkingi zitatu z'ikimenyetso ca iprona kandi ko vyatewe na Rwagasore ubwiyiwe. Aha naho hari ikicibutso n'umushinge w'inzu yabamwo mu vy'ababirigi banditse barerekana ko gushigwa kure y'Ibujumbura bitabujije Rwagasore kubandanya ibikorwa vya politike. Naho kugira ngo baramujanye kugira ngo nduze ngo bamuhaye akazi bambwiye ati ngo tembera mu gihugu ngura umwana w'umwami ico cari iki cari cyumviro gikomeye cyane cyo kumubuza gukora politike. Haruwo yaranamubwiye yambwiye ati Rwagasore nate politike mugabo ayitaye twebwe tuzomuha un fonds belge agire development abantu bateye imbere baronka amafaranga n'ibindi mugabo mubuze kugira politike. Rwagasore yarazi bya politiki kandi yarafite ijunja ridasanzwe. Ivyo byatumye aronka bamukurikira nk'intama batari bake cyane cyane mu gwaruka no mu bapfasoni. Abo bayoboke biwe baragira n'inama zitemewe n'amategeko bakandika bakongera bakakwiragiza impapuro zitagira umukono. Benshi muri bo bakora ibikorwa birimwo no kwiheba bakabigira ataco binona kuko bari baza tanga ubudushira mu kubagwanya. Bagenzanje nanje twifuza kwikukira bidatevye. Ntihagire utwiyumvira uko tutari. Dushaka ko mumenye wo muhanganye. Tugomba ko ubutegetsi bw'ababirigi bwerekana ko bushikiye ivyifuzo vyacu mu gihe bamwe mu bakozi babwo bikika mukiza kuryanisha abarundi. Waciye bagira umugambwe witwa PDC Parti démocrate chrétien pour combattre les prona. Waratubereye nabi gatoya. Iprona ya Rwagasore yashaka ukwikukira kudatevye mu mwanya mwiza. Ariko abapedese kubera bacudise n'ababirigi bavuga bati twebwe ntitwihuta izozirizo biraza. Urumva rero ko ivyo abarundi benshi batavyifuza. Warurongowe n'abahungu baranyanka rero mu baganwa batwaye mu Burundi n'umwe mu baganwa b'u Burundi yakundwa n'ababirigi cyane. Ishingwa ry'umugambwe wa bene baranyanka urongowe n'inyabubiri tomoye igizwe na birori hamwe na ntidendereza niyo yari nzirashi bere bwari nabwo buryo bwonyene bwo buza Rwagasore gushika ku nsinzi. N'umuntu yaratonye cyane mu babirigi. Nico gituma n'abahungu biwe urabona baciye bakurikira iyo ragi. Yaratonye cyane kuko bagishika ababirigi bavuga yuko ari umuzungu w'umwirabure ko ivyumviro vyiwe ari vyiza cyane. Ari naco gituma n'umugambwe w'abahungu biwe ababirigi barawufasha n'uburyo barabuha uburyo iyindi migambo itaronka.
Le Parti démocrate chrétien, c'est un parti umugambwe PDC watangujwe rero nawo mu muryango la w'abaranya famille Baranyanka. kandi biravye mu by'ukuri biragoye gutahura ukuntu ngo agasore na birori bahora ari abagenzi hanyuma bagashinga imigambwe itandukanye bapfa ubutegetsi niyo abantu baba bakundana ubutegetsi buratandukanya abantu birazwi si ivyabo bonyene imbere yabo vyarabaye none umunsi birahari nejo bizoba ariko hariho n'inguvu ziri hejuru yavyo ziri hejuru y'Uburundi kuri yuko muri ico gihe nk'uko vyibuka hariho ingwano hagati y'intara zagwanira ivyo bita capitalism hakaba n'izindi zigwanira communism vyahurira muri Afrika muri ico gihe. Muvyara we Yozefu Birori urya nyene bahora babana baciga mu Bubirigi niwe yahindutse uwo batavuga rumwe muri politike. Bari abantu babiri bava mu nda y'ingoma batanguye gushamirana. Urugamba rwa mbere rujanye n'amatora ruba ruratanguye. Twatuma abanyagihugu nyene mugabo tukababwira tuti ntimubivuge icese ku muranga abantu babona. Muze muravugana buhoro buhoro harike mu mihani wanyu. Twakora mu ijoro. Muba ku mutaga gatugodotse. Twacu tugenda tukaryama saa moya tukaca tugenda mu bantu. Puis-je vous redemander de faire l'effort d'obtenir de Rwagasore nagomba kongera kubasaba ko mwobwira Rwagasore akavuga ku mugaragaro ko kubera ari umwana w'umwami akwiye guheba ibijanye na politiki. Rwagasore yaravyemeye ku munwa gusa atadidinganya ariko mu ngiro nta na kimwe yakoze. Il n'en fit jamais rien. Mwambutsa se rende bien compte que si vous Mwambutsa we yaratahura neza ko kugira ngo intwaro yiwe irame yabwirizwa kurengera ivya politiki kandi ivyo yarabikoze. Ingendo y'umuhungu wiwe yoba atarayishigiki niko bamwe bavuga. Ntiyagomba ko aja muri politiki kuko yarashobora gutera ingorane ubwami bwiwe. Position. Le Mwami adressa le 8 février Kwitariki y'umunani ruhuhuma umwami yashikirije ijambo abarundi bose ati nta mugambwe n'umwe ndimwo kandi nta mugambwe n'umwe nemere kunyiyitirira wonyene canke gucyoza iyindi migambwe igwanira neza y'abarundi ukoresheje izina ryanje. Tout autre parti ayant comme but l'intérêt des Barundi. Et intervient un décret. Mu 1960 harashizweho ingingo shasha yongereje ku itegeko ryahahura. Iyo nayo yabuze w'umuryango w'umwami gushika ku rugero rwa kabiri kuja mu vya politique et en gros de parler politique. Sivye imbeshere mu myaka ibiri heze ijwi ryanje ntiryari rifise gaciro ariko ubu mutegerezwa kuryumviriza kuko ryumvirizwa n'abantu isinzi. Le résident général Perezida mukuru mu ngingo yo kwa 27 gitugutu muri 60 yategetse ko umuganwa Rudoviko Rwagasore yofunga icamaso akaba mu nzu ubutegetsi bwamuteguriye ibururi. Ça fait l'effet d'une bombe. Abantu bakubiswe n'inkuba. Kenshi baravuga ko Rwagasore yapfunzwe. Sivyo kuko Rwagasore ntiyafunzwe, ntiyashitswe mu ibohero. Yaracungereye Bururi n'abajejwe umutekano mu nzu yateguriwe. À Bururi qui est effectivement gardé par des membres de la force publique et de la garde territoriale naissante à l'époque, mais il n'est pas emprisonné, il reçoit d'ailleurs de la visite. Hanyuma ico gihe nico nagiye kumuraba ntuze i Bururi tumusangaho turi kumwe n'abandi batatu. Twebwe twagiye dushavuye tubabaye cyane mugabo we twamusanze ngaho niwe yaduhumurije. Intsinzi yanje rero nukwereka abarundi ko ntari uko babirigi banyiyumvira. Ndibuka yuko twakuranwa n'umwamikazi wiwe yamara indwi imwe ari i Bururi nanje nkasubirayo. Nta n'umukozi bari bamuhaye hewe. Le résultat de notre coup d'arrêt fut qu'aux élections communales, l'UPRONA décapité n'obtint que 19% des suffrages. Amatora nkayo turavye ingene ubategurwa tukovuga ko yarimwe amahenyu menshi kandi niyaha abantu bose uburyo bungana. Kuvuga rero ko yari amatora atiteguriwe neza kuva mu ntango.
uyu nawe ni Valentino Bankumuhari niwe yari umuvugizi w'intumwa zagiye ku cicaro c'ishiramwe mpuzamakungoni bajanye no kwerekana ibitagenze neza mu matora y'amakomine. Mbona aya masanamu ateye igomwe kandi igikorwa cabajanye baragitunganije kuko ni yacirungika baza gukurikirana amatora y'abashinga amateka muri Nyakanga 1961. Les commissaires des Nations Unies, bon, je cite Gassou notamment. Abakomiseri b'ishiramwe mpuzamakungu ONU nk'uwitwa Gassou baraterereye ivyimviro ku bijanye n'ingana amakoraniro rimwe abantu benshi bategurwa neza. Yego cyane mbere byose no kubacira gace. Oui, de passation d'expérience, etc. Ico rero vyaribonekeza atankeka ko umugwi w'ishiramwe mpuzamakungu wari ushigikiye umugambwe w'Iprona. En faveur de l'Iprona. Rwagasore yagerageje guca hose aho bamupfunguriye bamukuriye i Bururi. Yagerageje guca hose mugabo aciye ngaha hasiga nka wewe. Kurya Yezu yahora yigisha akashika ngaha turakomeza. Kumwe kwa Saint Paul yahora ati mwege muragumiza ngazo ndabandikira mumbwire. Abarundi ni murwanye akarenganyo. Intwaro y'akarenganyo. Abarundi ni mwumvikane mubane mukundane tubone ko twogera ku ntahe yo kwikukira. Rwagasore yavugana na bose adatoranije imikambwe runaka cyane yaragwanya ivyo gukumira abantu kubera ubwoko bwabo. Rwagasore we yashaka kwereka ko umurundi ari umurundi. Icibonekeza Uburundi burafise ingorane. Iyo nayo ni abanyarucari. Abo nabo nta bwoko bagira. Arabaganwa, abahutu, abatutsi canke abatwa. Ico bahuriye ko nuko abantu batunzwe n'ibikorwa vyabo. Nta vyinshi bazi. Abandi n'abantu bikeneye. Reka rero tubaka aryo ko kwiteza imbere bose. Tuzoba dufashije Burundi. Tigiye Rwagasore kwari kwiganzura abazungu ati twemere yuko abantu baza barakubitwa imoko bari gusabana n'abakore babona ibyo tuvyiyamiriza abantu rero baramukurikira. Rwagasore amaze kubivuga mu banyamigambwe bose yari yavuze ati dashake province bagire nofiske umugore umwe asohoka torwa. Hamajewe rero Bujumbura nditoza narasabye uruhusha umugabo arankundira aranjigira puisque yari kumwe na Rwagasore mu vyo bakorana mu vyiyumviro ntiyanyangiye nditoza comme député ahi Bujumbura. Niyumvira ko Burundi butegerezwa gushika ku ntahe yo kwikukira. Ni mudufasha kuyishikira hako yozi barwanya. Amakosa akomeye kandi yakoranye ubujuju yarabaye muri iki gihugu. Ariko ndizigiye ko tutabuze vyose. Haracariho rero akaryo ko gusanura ibisigaye. Umunsi w'amatora inigitega twatoreye ahitwe Rutagama. Abantu twaragiye gutora turi beshi. Ushitseyo nk'iki gihe na saa 9 yaragera utarashikira kubera abantu bari beshi. Hariho umugundano mugabo tukagumako. Les élections législatives. Amatora y'abashinga amateka yo mu 1961 yabaye umunsi umwe. Kindi yatandukanye ko n'amatora y'abajenama ba komine nuko abakenyezi nabo batoye. Muri ayo matora umugambwe w'Iprona nawo watahukanye intsinzi y'agakura ubwo waronse 58 kuri 64 yabaye rero intsinzi ikomeye. Mu banyagihugu bose twabyakiye neza karakanyamuneza. Iki gihe sinari bwabeho ariko numva binteye akanyamuneza iyo ndiko ndaraba ingene Rwagasore ari kumwe nagenda ndumwe baduga ingazi baja mu biro bikuru bita Grambiro. Rwagasore yaratahukanye intsinzi hamwe n'umugambwe w'Iprona mu matora ya mbere y'abashinga amateka. Mbega muri ako kanya kimbone karimwe Rwagasore yaramerewe gute mu mutima igihe yaramukanya na Haruwa. De mon côté, ruhani rwanje hari asigaye gushaha intayishize nkemera ko natsinzwe. Naravuze nemanga ko intsinzi ya Iprona itanejereje. Ariko kandi naramubwiye ko nemera nk'uko amateka bisaba byabaye. Yaragiye gushikira ubutegetsi kandi n'ububigi bwari bwiteguye kumushikiriza atamananiza bumushizeko. Murarangije gutora. Muratoreye mu Burundi
abanyu bazobuyobora murahejeje gushinga ingingo ishorera Burundi ibuteza imbere ibyo byose mwabigiranye ubwitonzi amahoro n'iteka ryinshi. Rwagasore iyo biravye mu majambo yavuze yakiriye intsinzi mu kwiyorosha cyane mu kwicisha bugufi kuko yavuze ati ntihatsinze iprona ntihatsinze jewe hatsinze Burundi. Uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe naho nyene badasangiye umugambwe Uburundi burabakeneye bose. Ndasagasagiye cyane inshuti n'abagenzi ba iprona ngo berekane ko twatsinze tubibereye. Namwe badasigana mwese mwakoreye umugambwe nimugwirize inshuti umugambwe wacu nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa ntimwishime ntimushire isoni. Ijambo Rwagasore yashikirije ryari ryiza mbere ryari rirengeye ibyo twari twiteze nta gushikuza kwarimwo ryarahumuriza kandi ryari riteguwe neza cyane. Hari ikintu ntaratahura neza turi muri gitugutu mu 61 Rwagasore yatahukanye intsinzi mu matora akeneye gushinga leta ishigikiye ivyiyumviro vyiwe bijaye no gukomeza ubumwe no guteza imbere ubutunzi ariko kandi igihugu ntikiraronka ukwikukira none imigambi yiwe yari kwishira mu ngiro gute? Nos rapports avec l'administration belge au lendemain des élections étaient bonnes, d'autant plus que nous avons constaté que depuis imigenderanire yacu n'ububirigi mu nyuma y'amatora ni myiza cyane cyane icyo twabonye nuko kuva hagiyeho leta nshasha hariho kutivanga k'ububirigi mu bikorwa by'imigambwe. Imigenderanire yacu n'intwaro mbere n'ububirigi yaranaguwe mbere ubu ni myiza kurusha uko yahora. Twizigiye kandi ko mu minsi iza imbere n'inyuma yo kwikukira izorushiriza kuba myiza. Meilleur qu'auparavant et je crois que pour le moment elles sont bonnes et nous espérons que même pour l'avenir proche avant l'indépendance peut-être après s'améliore encore. Quand le Burundi deviendra-t-il indépendant? À quelle date? Uburundi buzokwikukira ryari? Muzosaba kwikukira ryari mwishiramwe mpuzamakungu? Biragoye kuvuga itariki unyene ariko twifuza kwitegura no kwicara ico kibazo. Atagushikuza rero ndibaza ko mu mezi 5 canke 7 canke 8 nitwihuta cyane ariko kandi ntitugomba guteba. Ico tugomba nuko twobitegura neza. Rwagasore ashinze leta ubwa mbere abantu bayibonye neza rwose kuko uravye witegereje irya leta usanga yashizemwo abahutu b'incabwenge kandi bafise akamaro bangana n'abatutsi b'ico gihe. Umugambwe wa PDC wa Parti Démocrate Chrétien wari usigikiwe cyane cyane n'abahungu b'abaranyanka ndidendereza na Birori warabuze muri ayo matora arico vyabateye ishavu. Urumva atavuga rumwe nawe nibisanzwe ko bavyakira gute ariko bashaka kuvuga ati ntibyagenze neza nivyo afite batavyakiriye neza cane n'abazungu. Gasigati kiwe kaguma ku munwa nama ndabivuga niko kumwivugisha ko nti nasonesheje impuzu z'abana mvuga nje ko abo nyene tinze kubagomborera amvuga ipaki c'amafaranga arakinterera ngo wiyumvira ko nzo komanda yaguha. Kuri uwo mugoroba w'itariki 13 Gitugutu Rwagasore yaraje kugirana inama n'abagize leta. Des ministres avec quelques-uns
Il s'installe au restaurant. bicara mu buriro bwitiriwe Tanganyika mbere n'uyu munsi buracariho bicara rero ahantu hameze nk'ibaraza Rwagasore aricaye ku isonga ry'imeza abandi nabo bamukikije bicara rero ku meza batangura gufungura canke bari batumye k'ibifungurwa ariko uko biri kose baramaze kwakira ikirahure ca mbere Rwagasore karanywa agatabi nk'uko bisanzwe Samuel umugore atijya kurabaho boba bari ngira kuri Stavros nta buriro kuko niti nani Pagidasi ntabariho Hotel Centrale ntabariyo ndagenda no kuri Kokonite yayinde kwitanganika hanyuma mbonye amavatiri ari imbere menye ko riho bari nanjye ndagenda ndamuramutsa ati namaki nti umwamikazi yarabajije aho ati jya mu bandi bashoferi njya mu bandi bashoferi bicaye ba guverinoma nyine ubwo haza ivatiri ya Ford station wago model 58 havuyemo isasi bamurasha acararasa urusasu rushikira Rwagasore mu muhogo hanyuma acaratemba yaciye apfa buno nyene nta n'umwanya wo gusambagurika yaronse ubwo ivatiri kiriruka bakubiswe n'inkuba nyine baburiyo bavujyane kuko amatara yarazimye muri hoteli abari ku meza baciye bahaguruka n'ingoga batazi ibibaye kuko babonye ngo Rwagasore yubamye n'agatabi kiwe kakiriko gatuma umwotsi itariki 13 gitugutu bwarabaye ubugesera hari nk'isaha 5 z'ijoro nari ndyamye aho telefone yahamagara yari mugenzi wanje muganga Van Melengen acambira atacahishije ati baraheje kugandagura Rwagasore nta kintu ashoboye kuvuga atari izina ry'Imana nom de Dieu. byarabaye mbonye ko ari we njafata ivatiri njya kubwira nyina ku ofisi ndakumanga ku rugi aturinde ni Joseph aciyavuga ati yo barampekuye ati barampekuye banciye umugongo nagize shoke sinubwira nataye ubwenge nukuri twaciye tugenda turirukanga kuri klinike bavuga ati baramujanye kuri klinike duhanirayo n'umwamikazi mama wiwe nibuka ko yakubise ikofe harwa yaramukubise ikofe imbere y'aba parakomando batonze umurongo ati uranyicira ukongera kwaza kungwenga kunkora ku muvyimba Jesse then mbona ataye ubwenge ahubwo papa nawe yagumye mu buriri pendant une semaine umubyeyi wiwe mama wewe urabyumva nawe niko ndabyumva ko abantu bose babuze n'ubundi twese twarabuze mugabo urupfu nkuru si kimwe nk'urundi kuko yarazi ko agiye gupfa yameze nk'uwashaka gupfira igihugu ciwe n'abarundi ngaha niho Rwagasore yagandaguriwe inyuma y'imyaka 40 sindashobora gutahura neza ukuntu mukanya isasi ivyifuzo vy'umuganwa n'umwizero w'abarundi sinzi vyaciye bizimanganywa n'abashesha amaraso yiwe abo mu muryango wiwe n'abagenzi baremeza ko Rwagasore yahatswe kugandagurwa inshuro 3 none yoba yarazi ko azopfa murabizi jewe nk'umucamanza mukuru ntivyari vyoroshe kugira amatohoza neza bidatevye twaramenye ko inkoho yari ya Yatro inarume wa Kajorgis twaciye rero tubata mu mvuto mu nyuma niho namenye ko Kajorgis yarashe n'inkoho ya karabina yarashe yinyegeje mu gashamba hari nko ku metero 100 uvuye aho bari bicaye yari umuntu azi kurasa cane Rwagasore yaciye apfa buno nyene connaissez
ndibaza ko muzi inkuru itangaje ni ukuvuga yuko iryo bara rihejeje kugwa imodokari Kajorigisi yarimo hamwe n'abandi barundi batatu sindabibuka neza yakigenda ija mu Kayanza iciye mu ibarabara ije Muramvya hanyuma igenze ibirometero nka 10 urenganye igisagara igitoro kirahera ibaze nawe barateguye kwica umuntu hanyuma ntibibuka gushira igitoro mu modokari ibahungana Kajorigisi aja guhagarika imodokari ya mbere ahagaritse asanga ari mwambutsa dont il vient d'assassiner le fils. ahejeje kumwicira umuhungu wiwe mwambutsa ati tugende ndagushikane ahari igitoro aca aramutwara ashitse niho yamenya ko umuhungu wiwe yapfuye biratangaje cyane murazi none ingene twabafashe n'ingoga hari umusoda w'umubirigi yari yibereye hafi y'ubwo buriro nuko abona imodokari ihagaze nk'iyagize ingorane acaragenda agishitse nko ku metero 100 yumva urusasu aca abona ya modokari igiye nk'umwami bukeye bwaho atangura kuvuga ivyo yabonye no kuvuga ingene iyo modokari yari imeze yari modokari PDC yakoresha mu miyamamazo tuca tuja kubarondera narihweje neza amatohozwa yagizwe biraboneka atankeka ko umugambi wo kumugandagura abategura n'abatavuga rumwe nawe mu vya politike bava mu mugambwe PDC harimo cane cane abo mu muryango w'abaranyanka hamwe n'abagira iki bamwe ikingora gutahura gusa ni ingene abantu bava mu muryango umwe w'inda y'ingoma biyumvire kugandagura mwene wabo je navyumvise mwire mu ntuze mu maradiyo no y'amateka hanyuma rero naciye mbona yuko iyo bagomba kubijana naciye mbona yuko nanone atankeka abazofata bakuru banje twarabacaniriye gatoyi baca barabivuga hanyuma duca tuduga kurondera akagwe ka birori na ntidendereza n'abandi ni jewe nyene nabajije ntidendereza Yohani ntaco yashimye kuvuga kandi nanje sinabandanije kumubaza kuko nari namaze kubona ko ataco ndamukura ikindi naco nuko nari nzi ko ntidendereza ari umuntu azi gupfira kwibanga hanyuma rero itohoza turarihetse bamwe baremeye icaha nka Kajorigisi yaciye yemera icaha yakoze yavuze ko ivyashitse yabikoze asa n'uwataye ubwenge yaremeye rero ko ari we yarashe nta kica nawe yaremeye icaha ntidendereza yabihakanye birori nawe yagerageje kwigira gugu aca hirya no hino mu nyuma rero niho twarashobora kugira dossier yabagirizwa ikwiye nibyo bitangaje cyane kubona wa gasore yaciye yicwa na bene baranyanka ekando ne yuko baranyanka nawe yari muri famiye y'Irwaya n'ubwankanye rero bumwe budasanzwe cyo gituma ubona n'ubu mu Barundi baguma bicana bamana umwe araronka nashaka yuko undi aronka ashagira ngo ndamukureho ndonke kijya giti niko byabaye rero kuri ijya famiye kuko bari bamwe mu by'ukuri ntibari kubwizwa kumwica ahubwo bari gukorera hamwe umuganwa yarigiriye inkuru zitandukanye zimuvugwa ko nazo zica zitangura kugwirirana agiheza gushingurwa ku munsi w'amaziko ni ukuvuga abantu babaye hariya epfo kutaganika bakabahe bose iyo misozi yose baramanutse abantu bose baraje bose baduga n'amaguru buke buke baherekeza ikiziga muri bahacere nk'ubu ngaha wamengo uko ari uko nyine abagore bino Bujumba bose bambaye ibyirabura no Bagasore yarababaje Uburundi yarababaje abantu
igihe bamuhamba nyine inzoka zaraje zirarobanura zirya abazungu abarundi nta n'umwe ngira ngo zabarya kubera arya amarashi abantu bari bazungurutse imva yiwe gusa barashika nk'ibihumbi 30 igihe cyari ciza abasirikare benshi bari badukikuje kandi barikanuye gose mukanyisase twumva uruyogoyogo mu bantu uwo bari umugumuko wateguwe ibinyamadwi bitangura gusamirana mu kirundi hanyuma naciye mbaza mwambutsa ibibaye acambwira ati ni inzuki ziriko zirarya abantu uno nyene mvuga nk'usunitswe n'imuhemu cana mwongorera nti ivyo nitwe twabiteguye abagore kuva apfuye nibo biyokipa kwantretena tombe yiwe kwantretena harya hose hambwe nibo baharo gratuitement ntibahembwa babigira ku rukundo baramukunda cyane bagenda bakategura neza bakama bahasharije bahafashe neza baramukunda kandi baramwimva ko nawe yarabiyumvamo yarabafashe umva yarabateje imbere yarabahaye izina ntibari bakiri mu gifuri gushika ubu abaherekeje umuganwa kumushingura babivugana intuntu n'ibishobisho byinshi amosozi nayo yaratembye gushika kuri Tanganyika ndiko ndacaho ivyabona mu rubanza rw'abishe rwa gasore vyaciye mu vyegeranyo vyagizwe ku vyabaye baravuga ko hari haje abantu isinzi urwo rubanza naronse amasanamu atari make yerekana abacamanza b'ababirigi hamwe n'abagenzi babo b'abarundi hariho kandi n'abagirizwe icaha abarundi 6 n'abagiriki 3 bambaye impuzu z'abanyororo ku itariki indwi Rusama 1962 sentare nkuru isubiramwo imanza yemeje ibihano bikurikira Kajorgis akiri urubanza rwo gupfa idendereza iyatu Anahimana bakiriwe umunyoro w'imyaka 20 Birori akiriwe umunyoro w'imyaka 15 Arkaniotis akiriwe umunyororo w'umwaka umwe Kajorgis nibavuga ati cengiye gupfa kandi akwiye gupfa mugabo reka mpemvutse tuzana kaseti zangwa n'umuzungu yitwa Blero haraheza aravuga amazina aravuga na haru yarabivuze rwose cyo gituma yagiye asabye ikigongwe ati cenda kwiye gupfa mugabo birakwiye yuko no sabe ikigongwe umwami ko namwiciye umwana ndasabye ikigongwe ku barundi ku badasigana cyane cyane mugabo naho ngiye si jewe nari kwibwira jewe mugereki mutoya yuko nguye kwicubye mwana w'umwami ivyo yavuye n'abantu bantumye moi je sentais très bien qu'il y avait narumva muri jewe ko hari ibintu bibujije amahoro abari mu ntwaro y'ababirigi murazi ko mu bihe nka bene ivyo abantu barinubana ntibavugane ariko rero kugira ngo umuntu acaja kugira itohoza mu ntwaro y'ababirigi ntivyigeze binza no mu mutwe sinashobora kwibaza ko yoba ari twebwe twatumye ubwo bwicanyi ku rubanza n'ufise ingene barubaza wacubona yuko hari ikintu kindi wacubona ko hari ikindi waribona ngo kuyo muntu nawe yarakwiye kubazwa ikintu muga abantu benshi bavyubahuka ni ukuvuga urwo rubanza tuyita urubanza Belge uwo burya inyenda kubwiye yaravuze neza cyane ati wamwishe n'uyu mugabe inama yagizwe n'aba nico gituma bose yari yabasavye ntuze urubanza rwo gupfa bose mugabo bigiye gutora bagiye kugira urubanza muri grande instance bakondana gusumwe gusa bakondana gusumwe uyamurasha narabona neza ko bitari bikwiye gutanga ikigongwe kuko vyahakwa kuboneka nk'uko atangingo y'urubanza yafashwe naribajije ko umwami Baudouin yabigeze amajanja kenshi imbere yo gufata ingingo ahawe n'abahanuzi biwe yo kwemera ngo inyongo aribe twari twateguye kubigirira mu ibohero isaha 11 zo mu gatondo hanyuma aranyongwa arapfa naciye ngira icegeranyo mvuga ko yanyonzwe ariko kandi nagomba ndababwire ko nahaboneye amakuba no mu minsi ikurikira sinashobora gutora agatiro ibintu nk'ivyo biraremereye rwose kandi hari hasigaye iminsi nk'ibiri canke 3 ngo Burundi bwikukire je n'ai pas dormi c'est pénible ça m'échappe. Juste avant l'indépendance, c'était quoi, 2 jours ou 3 jours avant?
itariki ya mbere mu kakaro 1962 Uburundi buraronsa intahe yo kwikukira naho wagwaniye iyo ntahe atarakiriho abarundi bariginye uwo munsi udasanzwe ariko ku bwanje kuba Rwagasore atariho yari numva umenga hari hagahaze anezerewe mugabo twanezerewe tubabaye ukunezerwa kubabaye nikuboneka cyane mubona amasanamu yo kuri independence umubyeyi we umwamikazi na papa wiwe ingene bari bameze mwaca mubona ko bababaye banezerewe n'abarundi bari banezerewe ntibari banezerewe kuko bafe sinzi kunezerwa no kubabara ngene umuntu yobifatanya kubera kuko wari karavuga ijambo ni Rwagasore yari kurivuga yaripfiriye turi mu 1962 intahe yo kwikukira yari irindiranye ugishika turayironse abarundi bamaze kwikukira baciye basaba ko urubanza rw'abagandaguye Rwagasore rusubirwamwo kandi rukaburanishwa n'abacamanza b'abarundi abagirizwa tubona ku masanamu bari babandi nyene ariko bari bambaye impuzu nziza co kimwe n'abari bahari ico gihesi nibaza ko urubanza rwari gucibwa nk'ugwa mbere mu 1962 harabaye urubanza rw'abishe Rwagasore ico gihe mu mburano zabaye urwandiko ndarufise mu mburano zabaye baragaruka cyane kuri responsabilité de la tutelle bagomvye gukina ikarata ya nyuma baravuga bati egome twarabikoze ariko intwaro y'ababirigi nayo twiyumvira ko izodukingira ikibaba kuko Rezitareni yari arongoye intara n'umuhanuzi wa Ntidendereza baravuze amajambo yatumye twiyumvira ko bazodukingira turamutse twishe Rwagasore. Les agents belges ont-ils accueilli favorablement, approuvé à haute voix. Bega babirigi wabarakiriye neza canke bagashigikira ico ciyumviro. Hari umunyafrika baba baremereye bati hamwe bo kuri iryo shano ububirigi naco buzobagira. Biragoye guhakana. Était du domaine du probable, voire du certain. Le nier me paraît déraisonnable. Nta tohozwa ryigeze rigirwa ngo rishike kuri iyo ntumbero mbere nta n'urubanza rwaciwe nico gituma rero bigoye ku muntu avyemeza canke ngo abihakane bisaba amatohoza. Batatu bagize akagwi k'abicanyi baciriwe ubwo gupfa Nika Georges Nahimana na Ntakica Yohani abateguye umugambi w'ubisha bwo kwica Rwagasore nabo nyene baciriwe ubwo gupfa Iyatru Ntidendereza Yohani na Birori Joseph Ntakica hari akiriwe umunyoro wo guherayo Arkaniyotisi na Bigirindavyi baciriwe imyaka 5. Twari tubizi yuko barinda abari mu munyororo barinda gupfa ibyo twari tubizi kuva kera kuko no mu rubanza rwa mbere aho bacira urubanza rwo gupfa Kajogisi gusa warumva ko abantu bagira ngo nabarya ngo bega barya bo gituma batabisha ni kuki bavuga ko abantu barenga ibihumbi 10 bari bashitse kuraba iryo nyoma byabereye Igitega bari bagerageje kubigira kure y'umugwa mukuru baciye banyongwa le 15 janvier 1963 tubona banyongewe haje Igitega baburiza umwe hari imeza babanza kuburizako hama rero bashizemwe akagozi puko agaca basunura aka kameza iyi meza yarahagaze ko rero ihenutse aca tangura kwenena
avuga ati mwese muzonkurikira ndashaka ko abarundi na bene bose bamenya yuko abana babo na bene bafise inzira kugira ngo bazomere gutya ayi. Rwagasore ni ntibagirwa ku barundi bose wiravye kubera ko niwe yazenyera independence. Erega tutaronka independence ni twari gukora iki? Niwe muntu ubu dusigaranye naho yasandavye abarundi benshi bahurirako. Nta muntu ndumva mbere uzurabene ko intwaro zigenda zihindagurika. Yego twaragize injyane twaja mu izo kurya zo injyane z'ubuhutu n'ubututsi. Mugabo nta muntu arigera abona igihe ubutegetsi buje uvuga ngo jewe uwo mugabo nitumuzi. Cyane ngo ubone umuntu avuga ati mbere turakeneye nuko n'injyamo zewe tuyihindura. Ndi kumwe nawe ndakubwiye ko amafoto yose ari hose iwanje no mu modoka uraza kuraba turaganira yenda mu chaque fois ndiko ndaraba ifoto yiwe ndaraba kamubaza mbe ukituma wagiye ni kuki wewe Ivyo vyaraheze abashavuye barashavuye ababuze twarabuze harageze yuko tugerageza kubiraba rero hamwe n'umutima rugabo n'umutima w'urukundo kugira ngo twoze imitima n'ibihugu byacu kugira ngo bibashe kuronka imigenderanire myiza kandi yo gusoneranirana ari uko twumvikanye kuri ico kibazo. Numva umenga narushirijeho kwegera no kumenya umugani wa Rudoviko Rwagasore ku buryo burengeye ivyo nahora ndamwumva ko gusa. Ivyo natahuye vyanteye amosozi n'agahinda ariko vyampaye n'umwizero. Ariko rero numva mu mutima afise intuntu n'igishika iyo nibutse ko Rwagasore yapfuye afise imyaka 29 nk'iyanje kandi ko ivya politike yabibaye mu imyaka 5 gusa. Rwagasore afise ikibanza c'iteka muri kahise k'igihugu canje. We ubwiwe hamwe n'intumbero yari afise ubumwe ukwikukira n'iterambere. Amajambo yiwe nayo atuma tugira umwizero ko tuzosubira kugira amahoro kandi tukanywana nk'abonse rimwe. Nkuko yakunda kubivuga birakwiye ko twizigira umutima runtu abarundi bafitiye igihugu